vais nous agarrer comme que. C'est wipfuza. Ushaka iki? So, please, do it. Ndiko birangora ko nakuvuze. Umutima wanje wasabye. Nagusabye. Sinagurukaga. Haje undavye ubona nkiri kuri level yawe. Sentine nabandanije ubuzima bwanje. Bandanye bwawe nawe mvira mu buzima ndagusaba. Kandi uruhe rw'umungora wa muhungu. Sinkiri kuri level yawe ubu ndakurenze. Please. Please. Takwiye n'undi muzi. Shofe tugenze. So. Okay, so. Now wir sind jetzt. Mama shirikuwa TV. Kwa twaburanye gato. Just wambwiye uko ugiye gutora umuntu. Ariko interi yose kaje. None wowe ntibize abantu baje ntitwaburanye gato. Twese twavuganye mbwa tubanza kuburana niyo mpamvu nawe. Okay. Nabone uyu ninde no. Turabe ucumbwira ejo. Turabe. Chembura musi muri inzu. Kindi muravuza urusongoye bwose. Kandi murariye hano n'ikindi cyane. Ureitwa Aime, ni petit frère. Bof. Ashanti ni sawa. Sawa. Mize neza. Okay. Mbona ari good. None ko musi muriya muri naye kana muri gushubaka mushuri naye kana mbori nabyo muramahasi. Yes. Okay. Nanje nitwa my name is Mike. Ngabandu sindi kwa kugi. Yeah, good. Yugi. Kugi. Yes. Okay.
ahubwo gusa naguma ndamwishuza kugira ngo nzi kumura ndamubwira nti cyaka kuraba umuhepo wawe koma ke gumumbira urafise umuhepo ariko sindamubona. Okay. Just now I'm here to look at you now. Okay. Yeah. Thank you. Hama musanzwe mukora iki muri wiki? I'm not a job, but I'm a student at university. Okay. Yeah. Sorry, tomato kubishije byinshi narakukuzima pe. Don't worry. No. Ucha kwa boferi. Gloria. No. Gloria. Bakurabi icyuma. Karame. Thanks. Sabwe? Nisa. Yeah, sawa. Hama mufati. Fanta, Coca. Ama wabyo ko biga muri university. Nta bindi bintu usanzwe ukora nyine by'ubusanzwe nyine. Isi birangaye, but I have many dreams. But akazi ndagira cyane ku ishuri ariko gusa ndazi indoto zanje ndashaka kuzishiza. Mfise indoto nyinshi cyane. Niko musoneze muhe abintu no Not from bije okay. suka Oh my god. kuguje nayo kubujiki suka numwe yaryoherwe kandi umviriza ucurajya muri frigo utoreze saucisse zine amara nazi fromage tugenda kwanza zimushuhiriza ucuzizana ngaho okay kandi uzurabanguka para kuzura kwega Oya utubanye kiye ariko tuzobara neza gusa naho nokora amanyana. Thank you. Okay. Amo meze gute? Komeye. Naguciriyemo gusa mama wazombwire felicitation kandi one day ndoza kumuraba ndamuzanira agashimwe kuko Sure. yabyaye umwana afite keya afite ubwiza aritonda nahere rimwe ndamubonako Basi niko karanga ka family yacu. amubwire ko yari mama kweri adafise agashimwe kamubereye. Okay. It is Christ. Ushobora kumbwira ako kantu mere nk'unye nganze kumbwira iki. Oya ndabona ko ngire surprise. Wow, nari kukureba imirenze ariko yabanje kumpisha mbwira ati bagiye gutora umuntu mu nyuma tasanganiro. Gloria. Okay. Gloria. Karame? We ibyo nakubwiye wabikoze. Ndiko ndabikora. Sawa genda biraba. Bon, ndishimye cyane sister. Thank you so much. Bugaye. Of Nanjye yangoye donc ari clair ndayikunze. Yeah, merci beaucoup kweli. Wisanzure no washaka uzuzuraza ngaho mara indwi yose. Sure. Ubwizibiri. Apara umuntu ubitsi kwacugenda uko wabonye kweli. Thank you. Ego. Sister. Sheri. Burya nako ndiyumvira ikintu nagenda gupropose. Kuyo wambwiye bya musaza wawe. Urambwira yuko yajeje humanite ubu yiga university. Nako ndiyumvira ubona gute niyo ushobora gukora akazi yiga university. Nzi ko karasiye gakora.
yogakora. Okay. Umva rero nshaka yenda musabire ahantu azokora akazi. Akusaba yuko amazina yiwe, cuma n'ifoto yiwe, menga nivyo basaba. Ibisigaye byose nje cyamenya amamaniere nkoresha kuko waba tuvugana. Ubona uzi ko umutunzi abategetsi bose muca mumenyana. Yeah. Amazina n'ifoto. Kicura wese ubindo ngiye telefone wanje. Ndabiguye byose. Byose mu telefone wanje ifoto yiwe n'amazina. Tena gikirundi nikiwibe wavuze ko yitwa ni Emende. Murakoze. Murakoze. Okay. Cyana ngorane. Hama nakubwiye. Iyo umuntu agukunda arakwitaho muri cyose na hose. Ninde umuntu yakora ibintu nkiye? Nano. Jemona bakufisha ubusa iza kwirerwa ndari kukutonesha we. Okay. Rero mva ndushinshaka kuzimya amatara byame kweri. Ariko sindakubuje nguma ku telefone nguma ku telefone. Muje n'umutiro. Tonto balapara manita. Tango yumugana mudaro. Tange ngami zuga karaka mugini. Sinzi giti cyatse mu ndomo cyamazi. Shizwana ngani. Tachiwa. Tachiwa sanki. Tachiwa. Tachiwa simbi. Irakozeme. Bye, me. Irakoze me.
Chérie, t'as un téléphone, regarde le téléphone. Oui. Oui. Nta kibazo cyane Vicky. Oui. Désolé, asanze yapfuye mu gatondo. Ça? Yagize iki? C'est pas possible. Yabaye iki? Njani kuri none kumenya n'umashika. Chérie, Chérie, ibyo numva ntibikishyura abaye. Yapfuye. Oh my gosh. Pardon, please. Be, ihangane. Twese niyo nzira, baby. Please, ndabigusabye.
mama mwihangane cyane gose kuko nari nifuza kuza kubabona muri mu mahigwe ariko iyo nkuru natwe yadushikiriye turababara ariko jewe ni munsi nashaka kuza kuyipresenta nga mu rugo iwanyu ndababwira uwo ndiwe ariko biciye bishika mu gihe muri mu mbabaro ariho njemo amakara ariko ndi mu fiancé wa Zoe rero mwihangane kuko natuye inkuru twarayumvise iratubabaza hama nzanye akabasha akamvelope ka 5 millions muze kwifashisha muri ibi bihe bigoye kweri mwihangane barambwiye ko namutama atari ngari mu Buganda ndimbaza n'ukuri hama ivyerekeye amaziko guhamba ivyimba byose pardon gato mwihangane cyane gose ivyerekeye amaziko ivyerekeye guhamba ivyerekeye byose bizosabwa byose guca ku mazi je muzobimarure ko nge nzobikurikirana nzogifata mu ntoki murakoze yego Man, wani biki? Nkuko wamutura isura kirazira kwerekana yuko ushaka kumwitaho cyane gose kurusha jewe. Bro, reka ndakubaza. Ushaka tugwane mu kiriya? Uno umugore wanje. Ndikura vyumva. Mu gihe hageze ikibazo, ntegerezwa kumwitaho. Yari umugore wa mugihe gihiza pano. Ubu nje ndamufise mu ntoki. Agize ingore nturambukira. Man, ntunyereke ngo turi mu kiriyo. Kuri uyu tuzokwicana. Ndakubwiza ukuri. Get out! Fuck out! Okay. Meze gute? Okay. Tuje kwa mganga. Kana mbwiye mama ko tuje kwa mhasiko. Ujya muvyeyi aradusikina ikibazo ariko mwandanye mwihangana kujya Zoe mvuye kumuraba yasanze ko aravomisa rero ngira ndabikono kwiruka ngende kwa muganga tumenye ivyo agwaye amagugu ntasigaye yanze mwihangane muvyeyi gusa ngene umwiteho gusa ibyo bijya bintu nabemereye ni kujya nyine maze kumbwira ku telefone ibyo mwavuye muri komite wabwiye ko ari umuntu yemeye byose ko azobikurikirana murakoze sawa murakoze kandi sawa baby umushoferi yakuzanye urarusha sawa meze neza welcome ashe umushoferi ngira yakuruhisha iki biraboneka hari abantu benshi kwa muganga none hari benshi abana
Nabisoni. Yi. Wo uri kuranwa nazi n'ingwara urwaye. Ndakubwira abe nawe. Kwa muganga byagenze guteye? Neza. Ufite inkuru shasha ariko rero ubanza kumukara. Basanze urwaye iki? Iyo ngwara nziza ni iya. Iyo ngwara nziza itumye iryoherwa ni iya. Ndaryohewe nyine. Mubanza kumakana ubwo nuko ndakubwira shasha. Ikintu naragomba ubuzima n'icyayi. Wansabye umuduga ndawuguha. Unsaba shopping ndakubwira. Ikindi ushaka ni icyayi. Akinaje kinda kikubwira hanyuma nzori kiganza cawe. Ibintu byakomenga birateye ubwoba. Umvike. Nanaki. Sure. Akano. Urafise inda? Oh my god! Zoe, please. Urafise inda? Amasa cyangwa umwana umwe? Basi ndabimenya ariko yakabebe. Kirube papa. Merci beaucoup. Ndumva ubutunzi bwanjye bugira buguye. Ndumva ibintu byanjye bigira bigende neza. Neza fresh. Aragenda nabi. No. Parce que ko numva ngiwe cyane gose kuko umaze gutwara inda n'ubutunzi bwanjye buca bwiyongera. Kwa nini uvyumva? Gusa ngenda gusaba ikintu. Kandi ndibaza yuko sinzi ngene uza kucyakira. Uzorashaka kubaho neza. Urashaka kuronka icyo ushaka cyose ku isi. Ndashaka iyo nda yawe. Ndashaka iyo nda yawe. Urayishaka. Ndazi niko ndakubwira imvugo igumye kumva no gutegera. Ariko nakubagije kwanza. Urashaka kubaho neza. Ukwezi kugira kabiri. Ndashaka iyo nda uyikuremo. Kandi ku makondisha ndakubwiye. Ya. Tu es sérieux? Unabaza ko ndikunda cyane. Kugira ibintu byose ndabibonye. Ndafise ahonja. Ndafise n'ivyo nkora. Niyo mpamvu nakubagije ati urashaka kubaho neza. Mugire wabinyemereye. Iyo nda yawe ndayikeneye. Ntibishoboka. Ntibishoboka? None tuko tugira brother Ferege na wewe. Nta mwana wanje ndaguhaye. Bucyo urasura uko muravugana wari we. Listen. Baca umugani mu Kirundi ati uja mu ishyamba utazi ukaca umuntu utazi. Uri warinjiye mu nzu y'umwijima. Icyo ndagusabye cyose utegerezwa kukima. Uribuka umunsi ndagupresenta inzu yanje. Nta cyumba nakwese ko kizira kwinjiramo. Kijya cyumba rego no munsi ugira utanga kuzacinjiramo. Kandi niyo nda yawe niyo uzoyikuriramo. Uzobikora kunabi kuneza. Ikindi naco upimye ukavuga amabanga akorerwa muri ino nzu. Ikizokuba kuzokimenya. Sigara uriyumvira. Karibu nyene mu nzu y'uwo mwijima.
Isurambabarira. Sio mwisho. Yo King. The boss. Yes, mzee. Mbabarire kwirijiwe ubu siga nteramira kuri aka kantu. Yabana wani fresh. Yabana je abantu ndakunda kuri aka kantu. Umva bafite ikawa yo mu Burundi. Original. Apana zindi tumwe turi Dubai cyangwa muri Kenya. Yonga mu Burundi nyene. Yari ugasomye ujya ama fresh. Amakuru makirero. Bajeni meza fresh kabisa nashimye. Nawe kweli bacungana mu Kirundi ati uvuka ku nkende ugapfawurira ibiti. Uvuka ku mana ko gaputunze. Bisigura ko rero wewe naso nico umva umeze ico kimwe. Ngira none yama kontinere none gute mwakura mu Bushino. Ajya. Bari bameze nk'aba broker Tanzania ari kubunya nagenda chopera muri fresh ntari bi mu misi tirashika. Félicitations. Non, on va aller le quoi. Ciao. Urasuwa. Mupa mutude mwasi mugacha mupa mubyibushye dore bizoherera he. Ni byarurumutse. None barimo ibiki muri ama continent. Ajya harimo mabati, mafira beton. None mugabo. No kurahe nyine kugira muri ibintu nyabye by'iwanyu nyine igaraje nyine kumugwiza tunga arenze ahandi Hanuzi ko je nabuze cyo nkora utunzi bwanje nguma ngwita makana kinyene ndabizi cyane we ariko ibintu byose nikiyango ya habo umunsi munzo kurondera zokurondera umunsi mutuyage pardon gato ese na présence si uni madame c'est bon ndabona ni fresh sababye ayaguma hotse umubaza gusa ikintu cyitwa cinema muri televiziyo na telefone nta kintu mbwira mpamvu ngoma mbona ari kimya ndabona aratagase cyane neza akwe naratomboye ko yaratomboye kuvyerekana none oberi none muca muri hana gute ari ukuntu saba kunzura zangi igihe ushobora gukora bikunguka igihe ukora bikagana kuba bitarasohoka ugenda ukadeklara ukadeklara nyine ko none ndagusunikire abanza bitebe telefone ndabona ko aho usanga ari amadiri mwiza tunga aho muri hose hello ndinda gatonya kuri WhatsApp nakwandikiye nta kibazo rero curaba ngene ubahakariho umuhi sawa ndakubwira ninava ibintu ndimo ndayaga n'umuntu wanje nyene twahirukana kera sawa atere ni milioni zinjizo nazo ni milioni zinjizo pore nyene no bizi urumva reko ndakubwira rero ndafite umuntu muri oberi no shaka kubranch akubwira mukorane kujyo ibintu byawe bikura dedwana zose binyaruka cyangwa muvugana nyine ibintu bikagenda neza kweri n'ukuri kuko ega ndabizi naho narabijamo neza ndumva kenshi usanga bitebera kuri douane bitebera ibintu nk'ibyo yego kweri bana ukoze kabisa nta ngorane yego ibana rero mugenda ndabona ko shiri wanje yarambiwe ko navuga aguma nyene yigire sinzi impamvu sinzi reka twisoze tugende kuko ndakenda kudepoza ngaho hepfo cyangwa nta kibazo kuri nta ngorane yego Zeki
Umugiko ndaragaya. Sino byahavuye ari ibyo. Mufate mwisho yene ubana uzoya gutako. Yego nke umuntu sabintu kweri. Sendi manyanga yavuga nivyo naje ndiko no mushigikiye. Kajaja rije buno mubomora. Man. Kandi ndakagaye kabagore. Iki kweri ki? Oya vraiment c'est pas possible. Kimniki. Oya. Muta. Yavyane birisiri. Hano message kweri. Oya ra. Hari bikora birisiri ra. Bana gusigiye ko message. Bro. Jeo. Nahi binibiki. Tuvugana Jeo. Oya. Siti. Kombona ari bintu, hano ari umuntu mwaryamye hamwe. Kandi mbona ari ibintu byo kumurondera arabasha ugire nterega urugo usanga ari hataye ona nkuwe gumira no mu bibazo biragoye wumviriza ivyo mba kubwira umuntu mwambikanye impeta ni hataye. Please uze kumurondera vraiment ntucugira nko gashapu hagizene kagutwaye. Kandi impano y'inzu ubona umuntu anditse nk'ivyo gusaba ubufasha. Burya aba ari umuntu akuze yagiye yumva ibintu vyinshi. Hari usanga amerewe nabi vraiment agukeneye umuntu henza gukinira amufashe usanga amerewe nabi vraiment. Please uze kubikora. Mbona yasize ko ni nimero zo kumura mwandikira. Okay. Dufite iminota ibiri yo kuba twahije kuvugana. Ndagusabye umbabarire ibintu byose nakubwiriye kuri iyi nshuro ufashe ndagusabye ndageneye ubufasha bwawe. Ndakwingize ntunyikawushe ndakwingize fasha. Ndagufasha. Uri wabonye ko nogufasha. Ndagusabye umbabarire ibintu byose nagukoreye. Ndagusabye basi wibuka akantu kamwe nagukoreye keza. Basi wibuke ko twakundanye turaryoherwa gatose ndagusabye. Mumwe taguhaye hasigaye umunota umwe. Siti ndagusabye umfashe unkura hahaye. Siti ndi mu kuzimu ndagusabye. Ndakwinginze mbwirira mama n'abagenzi banje muri ngo uri mu kuzimu. Ndi mu kuzimu. Kandi mbona uri ku isi. Usigakorera mu kuzimu. Siti ni ibintu biri seriye ndagusabye nyumvirize. Biri seriye gute? Siti ndazi ko nakubabaje ariko kuyinshuro n'ukuri ndakwinginze. C'est difficile. Umugabo wanje ashaka ko tuyikura iwe tubana ashaka ko tuyikura. Siti ni shetani ndakwinginze n'ukuri. Siti ndagusabye. Sisi blague n'ukuri. Ndi mu muriro ndakwinginze nimumfashe se. Nayo mbura mukanya noraramfuye ndakwinginze n'ukuri. Okay. Ngo tugende. Siti nibikunda yoca nyica. Oya ngo tugende. Ndakwinginze nimumfashe kandi ndagiye amaze umwanya munini aranyica. Ndakwinginze. Okay. Ngo tugende nta na kimwe.
stop. Uvuye he wari kumwe nande? kumwe n'abagenzi. Ndasubiyemwo ikibazo ubugira kabiri. Uvuye he wari kumwe nande? Cyane kumwe n'abagenzi bawe. We! Wibaza yuko jewe ndi umuntu nkamwe? Wibaza ko nteye icyo kimwe na wewe? Look! Ndaba amaso kwanza. Ubona ko mfise amaso abiri ariko je mfise n'igiya gatatu utabona. Wowe utazi. Usubiriramo. Uvuye he wari kumwe nande? Wari gukora iki? Wa mukobwa uramaze kubona je umuntu nariye. Nakubwiye ndari gusubiramo rya kabiri. Winjiye mu nzu utazi, uwaci umuntu utazi. Ngize ukuri wari kumwe nande? Amabanga yanje yose wayashize habona. Biriza wa mukobwa, umeze nakubwire. Nobona ko mfise amaso abiri ariko je mfise atatu. Ibyo wakoze byose nabimenye. Urikuranyura. Rero wagize ikosa kumena amabanga y'uwanje. Wagize ikosa kumena amabanga y'uwanje. Rero kuri umwanya naragusezerane yuko umenya amabanga cyenda kwica. Kuri umwanya usigaranye umwanya muto gusa. Umira urikuranyura. Urengenda gufundira hano. Kuko niyo womoka nari kumenya iyo uri kandi nari kukwica. Ubu ugiye gupfa. Nakubwiye yuko ngiye kukugurana mu icyo cyumba kandi ushobora kumuzera. Ugiye mu cyumba cy'amaraso utegerezwa kwishyura ibyo nakubwiye. Tekereza! Izo! Si. Mvizarezo ni ikintu kimwe. Urama umwana kandi wigira ibanga. Urabyaza. Zo ni ikintu kimwe. Kuma hamwe. Eganye. Ikintu kimwe ntawakuzanye ngaha dushaka kubaho turi ngaha kuzubwire tubeho. Urama umwana cyane urakora ibyo nakubwiye cyane. Nabikora look urabikora. Narakubwiye waza ngaha winjiye mu nzu utazopfa uvuyemo. Niwamara kwiyumvira ugakora ibyo nakubwiye ndakureka, atari uko nawe uzopfira ngaha. Shaka iyo nda uyikorore uyishyire muri aka gakono. Ndaguhaye ikintu cy'iminsi ibiri ube wabyumviriye, atari uko ndakwica. Yabuze aho uri baragutekereza.
kurusaku nta rusaku araje kuvuga araje kugira iki tegereza gutekereza wabyumvise ntabyo kurya nta n'ibyo kunywa nzokuzanye urapfa n'inzara mpaka wiyumvire ivyo nyine nakubwiye shaka kubaho neza Ora. Bosi wayi. Ega mutati twashitse. None umwanya tumaze ngaha agatakira kimwe uratubwira. Nabo tubwira imbaraga cupa urabudu tumire ko tubituritamu. Bro. Ndashaka kumufasha. Ikintu nshaka kumufasha. Kunywa icupa ariko. Ki? Ikintu nshaka kumufasha. Ni kusherekea izuba. Unyumvire zowe. Bro, neye isaha n'uyu mwanya zowe nturamwikura mu kweli. Haje tuzovuga inshuro zingahe? N'uyu zowe nyine yabaye izuba. Ubu warabuze mwino quartier yose singu yusubira. Janet hari ntiyama gucako. Jana nabonye munariko. None basi ntukwetura uyu we mugafa mwikundana uyu hari ikintu kimwe nubuze ngaha. Bro. Ikintu ni kimwe gusa. Uremera kumfasha cyane n'ufasha. Okay, basi tubwire icyo tugufasha tumukiriza. Okay. Mwege ndabona turi kumwe. Ariko ujya wewe ashira imbere inzoga cyane. Rero shaka kumufasha. Zo ari mu kibazo. So kibazo. Ujya mugabo yamutwaye. Akoresha amashitani. Usifa, shitani. Ikintu cyabaye. Kare mu gatatu twahwenzo. Ariko ikintu yambwiye ko afisinda. Ndamuteye inda. Kumutera inda rero ngo ashaka ko iyo ndayikurayo kandi nawe nakamutanga mu buzima. Akure inda. Hama ngo amutange mu buzima. Rero shaka ikintu mumufasha kugira ngo zoni bamutange mu buzima. Ndabasabye. Mwe bagenzi fisi. Nawe twokora iki kweli? Murazi ibintu ushaka. Nako ndiyumvira twokora. Reka turondere polisi. Mama gashewe. Polisi ibintu byo kumushitani byo barakora na polisi. Polisi kwisha ma preve. Ibintu byo shitani baraba nabyo. Kandi bro, byamuga ko yaboneka asha. Byamuga. Rero aho ryahiye. Hago nurye musaza we. Shoko yamutanze. Byamuga we ryarahiye. Byo shiki ibyo. Gya, nigifese. Uko murabona gute wewe? Sasa tubigenze gute basi. Bro, genda toye umuti. Ushobora kuvuga ngo urondere polisi atamaye office. Bro. Ibintu by'amangetengete n'igipolisi n'ibintu bitajanye. Ahubwo turondera abapasteri basenga. Reba n'abantu babasenzi batari basenge. Bamukingirizo bamusenge. Muri uwo mwanya nawe ucugenda kurondera polisi. Bro. Hama wowe bro. Ucugenda kwa zo. Uturondera makuru yose muri uriya rugo. Wicaturungiki. Ndagaswira. Cewe. Yes. Ndamuvuzuye. Uvuzuye umvise. Ucugenda kwa zo we. Ucurondera makuru. Cyuyamuze. Ariko nizira gatari cyo ubwiye ivyo. Reka. Ndakwiyamye. Aho uraravye usanga abantu bose banikanije we nsana shitani kubyo curunga ikikuzimu. Umbarira boss ndabizi yuko tubahana. Ariko ikintu cyose kurondera makuru umugende muhigirandiri promoter abire mu rugikanye canke muhiga ubundi apana jewe nkuremo. Reka. Idiri z'uburofarufa nkizo oje ngo ningende ngo ndondera makuru ikuzimu. Shwi. Ndiya nki sinshaka gupfa. Muze mundondera ikintu cintuze gusa kunywa inzoga aho ndi number 1 muga muvyerekeye intuze uje ngo ngende guhiga makuru ibintu bishobora kuntwara n'ubuzima jewe. Reka ndacashaka kubaho mwizina rya Yesu umuntu uri mu jewe. Niba ari ivyo mwari mwampamagara
mumbabarire je ndagiye ntimuze musubire no kunona reka oya bye ndagiye bye Asha rero birazi ntibishobora gukunda ata amapreva ahari uca uva ko twari igipolisi kugira iki mu rugo rw'abandi Seki ndavyemeye nzojayo ko burya zo mugenzi wacu wawe natwe ntitwomutererana urya mugabo ntari gishitani ndiko ndamuraba je nzojayo ninapfa nzomvuye nk'intwari ninavuye amahoro naho zoba ari intsinzi kuri je no kuri mwebwe bagenzi bacu. I'm already. Bro, ntacu uzoba turi kumwe nawe kandi Imana iguhezagire vrema we nuca ugenda turi kumwe nawe ntabasetsa nanje ngiye kurondera nabo basenzi dukore vuba tunyarutse ukironka amakuru uhita utubwira tuvugane ntaco twari igipolisi ntabwo reka tukwakwane tugende polisi. Oyara. Ego mama, dufise ikibazo. Ego, dufise ikibazo kandi gikomeye cyane. Zo wari mu vyago. Oya, bashaka kumutanga ikuzimu. Kandi ikintu ushaka gusaba kimwe ni kimwe gusa. Oya nta na kimwe. Ahubwo ikintu ushaka gusaba wewe ntavyo ushobora, ngenze kuri polisi. Ntabwo washaka gusaba ikintu kimwe gusa. Ni kimwe cyonyine kitarenga. Ndagusaba amasengesho yawe. Ego. Shaka gufasha usenge cyane uko birakomeye. Sawa merci. Okay. Mushaka tubafashe iki? Zo. Mushaka zo. Mushaka zo. Mushaka kwicara nka muhamagari. Mushaka tuwazimana iki? Oya ntacyo. Merci.
mufana ikinazo Zoe. Ni petit frère oui. Musaza nabonye kwe ujya mbona namutumye ko agiye kumuhamagara nyine yaragiye yinjiye ndani mu nzu namubwiye namutumye ko ninjiye ubutugane yongiye narakubwiye narakimwumvira shaka umwana tubeho neza Zoe look shaka umwana tubeho neza uramumana mu urabyanze ndabo umugenzi nguyu cyuri kiteka ikigo cyarusanga ngaha Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Ndaje imbere yawe mwana. Ndaje imbere yawe mwana. Niwo mpeza gituruza. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndasivye amangetengete y'abadayimoni. Ndasivye amangetengete y'abarozi. Zoe. N'ubu ntacyo uriyumvira Zoe. Ubu rero ni ya sahana wa mwanya wo kugira ati wanje ngira ndagutange nange n'umwana wawe aca ndoga amadolari billionaire Ndasabuje, ndabomoje, ndaturiye iby'abarozi, imyembi, abadayimoni, ndaturiye mu izina
nononye iby'abarozi nononye iby'abapfumu ndabitahuje ndaturiye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu umuriro turira umuriro umanuke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndaturiye ndababaze umwana wanje mwana Yesu niwo wampaye ikibondo niwo wampezaga ikibibondo mu izina rya Yesu Kristo dayimoni nabo nta bubasha bafiteko mu izina rya Yesu Kristo niwe ugaba mwami Yesu ndaguhamagaye kuri inshuro ndagutabaje turira Polisi. Nuyu. No. Dive. Ibiki. Mushaka. Zo. Tirakusafisiwa. Nakusafisi. Nakusafisi. Turabajeje umutekano. Umve ndababwira basi. Reka tumvikane basi. Reka tumvikane. Umve tumvikane basi. Umve niba ushaka amafaranga tuvugane. Uko tubayeho twebwe. Umturiki. Please. Umviriza bashi. N'umuntu wamwishe. N'umuntu wamwishe. Oya afande. Afande mundeke afande. Afande mumbabarira afande. Yamwishe. Afande mumbabarira afande mushaka amabarira ndabanya afande. Haleluya. Afande mumbabarira afande tusivye ikigongo afande. Hasi. Afande oya reka afande. Jendo murundi nkamwe byafande. Izobizeni. Nana kimwe. Izobizeni. Mumbabarira afande. Izobizeni biki? Nana kimwe afande. Sijewe nari nabyisanze mu afande. Afande mumbabarire basi musengere bihere basi. Byahise afande. Afande munyishe afande. Nimunyishinga afande. Afande mumbabarire afande. Mumbabarire mukuri. Ndakuroga afande. Afande ndakuroga. Ndakuroga afande. Afande. Ndumurozi afande yo afande ndagomba basi visabara mesha afande visabara mesha afande nimumfunge afande afande yo basha mumbabarire afande umva terapios Tekereza. Ivyo biki? Shikira. Twera ndutiyiwe. Afande ndanitse ngira nyiko binyere ndabere ngira nyike Tora. So, nashobaye. Omana yanje. So. Nibaze ko ivyo wasavye byose nabikoze. Kiro ngende. Ariko Jo. C'est que je t'aime. Oh, merci